Leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano umwe mu basirikare bo mu Rwanda asanzwe yagirizwa gukorana n'umuhari wa M23 ndetse zongera zifatira n'ibihano n'umwe mu bayobozi ba M23 nyene. Ni mu gihe muri Kongo leta iterereza abanyagihugu kugira ngo babashe gufasha mu kugira ngo abasirikare bari ku rugamba baronke ubufasha bukwiye. Ku rundi ruhande rw'u Burundi naho abahunga intambara yo muri Kongo babandanya biyongera ndetse no mu Rumonge bakaba bariko binjira ku bwishi. Aya n'ayandi ni muri burakeye yo kuri uyu wa gatanu. Turabaha ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Leta zunze ubumwe za Amerika inyuma y'imisi itari mike Kongo iguma isaba yuko amakungu yohaguruka agafatira ibihano u Rwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano bamwe mu basirikare b'u Rwanda ndetse na bamwe mu bayobozi ba M23 basanzwe batari bwafatirwa ibihano bije abakongomani basanzwe babyiteze kandi bari barabisabye cyane bavuga yuko u Rwanda rukwiye guhanwa kuko rusanzwe rushigikira M23. Ni nyuma kandi ya raporo zitandukanye zishiramo mpuzamakungu ONU zagiye zerekana yuko u Rwanda ari cyo gihugu kiriko gishigikira umuhari wa M23, aho banavuga yuko abasirikare b'u Rwanda aribo bariko baragwana ku ruhande rwa M23 kandi bakaba bariko barasahura n'amatungo atandukanye bayakura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ayo matungo bakayashora hanze. Hariho n'amasezerano u Rwanda rwasinyaniye n'ubumwe bwa Buraya yo kugira ngo ibihugu byo mu Burayi bizoze biragura ubutare bikuye mu Rwanda, ariko ayo masezerano akaba aheruka gutorwa mu nama nshingamateka y'ibihugu bya Buraya kugira ngo aya masezerano bayahagarike kugira u Rwanda ntiruzosubire gushora ubutare, ntibazosubire kurugurira ubutare kuko ubu butare bavuga yuko ubu butare buva hariya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kongo nayo ikaba iriko iratabaza yuko ari igihugu catewe n'igihugu kigenzi cacu u Rwanda. Amerika rero ikaba yagiriza umusirikare James Kabarebe yahoze ari ministre w'igisirikare hariya mu gihugu cy'u Rwanda yuko ariwe ari hagati y'ubufasha u Rwanda ruha umuhari wa M23. Haciye rero iyi misi vyari biriko biravugwa yuko ibihugu vyo hanze biriko biriga ku ruhara rw'u Rwanda n'ingene vyofata ibihano, ndetse nk'igihugu c'Ububirigi kikaba cagiye gisaba yuko Ubufaransa bwohaguruka kugira ngo n'ibihugu vya Buraya bifate ibihano bifatiye u Rwanda. Ibiro rero bijeje kugenzura ibijanye n'ubutunzi hamwe n'ibijanye n'imigenderanire by'umushikiranganje rero wa Leta zunze ubumwe za Amerika bikaba arivyo vyashitse itangazo hanze bavuga yuko James Kabarebe hamwe na Lawrence Kanyuka ngo bari ku rutonde rwabo bafatiye ibihano ku bijanye n'iyi ntambara iri kitegwa n'umuhari wa M23 hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iryo tangazo rero ry'ubushikiranganje rikaba ryavuga yuko Kabarebe ariwe rero ariko atanga ubufatanye canke ariwe ariko arahuza ubufasha u Rwanda ruha uyu muhari wa M23. Umuhari wa M23 ONU isanzwe yagirizwa yuko bariko bakora ibikorwa cyangwa bariko bakora ivyaha byo guhonyora uburenganzira bw'umuntu, ndetse kandi bakabagiriza yuko bariko barica bakica n'abana bakiri bato. James Kabarebe rero akaba yarigeze kuba ari umukuru mu gisirikare cy'u Rwanda, ndetse akaba yari afise n'ipete rya general. Ubu rero akaba ari umunyamabanga wa leta y'u Rwanda asanzwe ajejwe ibijanye no gufashanya mu karere, hanyuma akaba akorera mu bushikiranganje busanzwe bujejwe imigenderanire n'ibindi bihugu. Umuvugizi rero wa Repubulika y'u Rwanda akaba nawe aya makuru yamiriye kure. Yolande Makolo akaba yavuze yuko aya makuru canke ibi bihano bavyiyamirije kuko ibihano nk'ibi bidashobora kuba umuti w'ibibazo bisanzwe bimaze imyaka myinshi hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibimenyesha makuru bitandukanye rero bikaba byagiye vyandika kuri iyi nkuru kuko iyi nkuru ari inkuru ikomeye benshi bari barindiriye, bavuga bati mbega u Rwanda ruzofatirwa ibihano canke ni bande ibihano bizoba vyegereye. Aho rero ngo iyo ibi bihano
biza kuba vyokemura ikibazo kiri hagati mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ati ibi bihano rero akavuga yuko uyu mugore akavuga yuko ibi bihano iyo abavyari gutorera umuti ikibazo gisanzwe kiri hariya muri Kongo, ati muri kano karere ngo twese ngo twari kuba twarabibonye cyane twari kuba dufise amahoro mu myaka myinshi iheze, ariko rero ibihano ntivyigeze biba umuti. James Kabarebe akaba ari we rero mutegetsi wa mbere akomeye cyane mu Rwanda afatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zaragiye zifatira ibihano bamwe mu bayobozi b'umuhari wa M23, ariko n'ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano umutegetsi akomeye mu gisirikare hariya mu gihugu cy'u Rwanda kubera iyi ntambara iri kirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amerika rero ikaba kandi yashyize Lawrence Kanyuka umuvugizi w'umuhari wa M23 na AFC ku rutonde rero nk'ubwo rw'abantu bafatiwe ibihano, hamwe rero n'amashyirahamwe abiri asanzwe. Ayo mashyirahamwe yaranditse mu Bwongereza no mu Bufaransa nk'uko iryo tangazo risanzwe ribivuga. James Kabarebe rero hamwe na Lawrence Kanyuka ntaco bobo bavuze ku vyerekeye ibihano bafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Bradley Smith wo muri ubwo bushikiranganji akaba yavuze ko ibihano byatangaje kuri uyu wa kane bihamya canke ibi bihano biza kuza vyemeza neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise umuhate n'ishaka ry'uko baryoza abantu bakomakomeye b'abategetsi nka Kabarebe na Kanyuka bariko bafasha umuhari wa M23 hamwe n'igisirikare cy'u Rwanda muri ivyo bikorwa vyo kugira ngo batere igihugu ca Kongo kandi bongere bagisahure. Abategetsi rero bo mu Rwanda bakaba bahakana ibihano bafatiwe canke ivyo bagirizwa na ONU hamwe na leta rero ya Kinshasa ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko igisirikare cy'u Rwanda coba kiri mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kiriko gifashanya n'umuhari wa M23 mu ntambara M23 iri kiragwana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bakabagiriza yuko u Rwanda ariko ruriko rushigikira uyu muhari wa M23. U Rwanda rero n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bakaba basanzwe baguma bagirizanya yuko aba bose batariko baratahurana. ONU rero ikaba yagiriza u Rwanda yuko rwogo rukorana na M23 rukanarungika n'abasirikare baje kugwana ku ruhande rwa M23. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akaba wewe avuga ko ico ari kibazo ibihugu canke amahanga adakwiye gufata nk'igikomeye, ariko ko u Rwanda ari ikibazo rufise rusanzwe rufitaniye amatati na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko Kongo yari ikwiye gufata ikibazo cayo, ikibazo c'umutekano wayo ikaba ariyo igitorera umuti. Ni mu gihe rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko Kabarebe ariwe asanzwe agenzura byinshi mu bintu byose byinjizwa mu Rwanda n'umuhari wa M23 bivuye mu mabuye y'agaciro, bivuye mu isi y'agaciro ya hariya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ko rero uwo generale Kabarebe ariwe asanzwe acungera akanagenzura ibijanye no kuvangavanga amabuye y'agaciro ari mu birombwe byo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akashika mu Rwanda mbere akongera akayarungika no mu mahanga. Amerika ikavuga yuko ifise amakuru yizewe yuko ariwe ivyo byose abikora. Ibirego rero bisanzwe bijanye no kudandaza amabuye y'agaciro y'igihugu ca Kongo, abasanzwe barongoye u Rwanda abategetsi bakaba bagiye babihakana bakavyamirira kure, bakavuga yuko ari ibirego bitafise ico bifatiye ko vyateguwe n'abategetsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bananiwe gucunga neza ibirombwe bisanzwe biri aho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bisanzwe birimwo kandi n'abandi bantu bariko barayisahura. Amerika rero ikaba yoyo ivuga ko ibihano bafatiye James Kabarebe ndetse bakongera bakabifatira n'amashirahamwe
asanzwe ari aya Lawrence Kanyuka, amashyirahamwe yitwa The Kingston Fresh Limited asanzwe atanga ibijyanye n'ibyo gufungura. Ayo mashyirahamwe akaba akorera mu Bwongereza, na Kingston Holding nayo asanzwe akora ibijyanye n'ibijyanye no guhanura mu bijyanye no kwimba amabuye y'agaciro, rikaba rikorera mu Bufaransa. Ibi bihano rero bikaba bivuze iki? Ni ukuvuga yuko leta ya Amerika ivuga ko ibi bihano bivuze ko ubutunzi bwose hamwe n'inyungu yose by'aba bantu babiri by'aya mashyirahamwe biri muri Amerika cyane ari ibyabo ariko bigenzurwa n'abari muri Amerika, ibi byose birafunzwe, birafashwe. Kandi n'ibindi bihano bigomba kuzoca bifatwa vuba cyane kugira ngo bafatire ibihano uyu mugabo Lawrence Kanyuka. Kandi rero si ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane ibihugu by'i Burayi n'ubumwe bwa Buraya bifatanije kugira ngo abafatire ibihano abantu ku giti cyabo, babagiriza yuko bafise uruhara mu bikorwa byo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu mwaka wa 2022 hamwe n'2023 Amerika yari yarafatiye ibihano abandi muri bamwe basanzwe bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abo barimwo Apollinaire Hakizimana wa FDLR, Sebastien Uwimbabazi wa FDLR, Ruvugayimikore Protogene wa FDLR, Bernard Byamungu wa M23, Colonel Salomo Tokolongo w'ingabo za FARDC hamwe na Brigade General Andrew Nyamvumba w'igisirikare ca FDF, Colonel Michel Lukunda asanzwe azwi nka makanika, uwo nawe akaba ari wo muri Twigwaneho, Bertrand Bisimwa wa M23, Colonel Nanga wa M23 n'abandi nka Sultani Makenge, Wiringoma nabo basanzwe bafatanije mu bihano ONU yafashe canke mbere n'ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babafatiye kubera uruhara bafise mu guhungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku kibazo rero ca Kongo, ibihano by'ibihugu bisanzwe biri hariya mu burengerazuba byagiye bifatirwa abantu batandukanye, mbere ukabona yuko atakibazo na kimwe vyigeze bikemura, bikaboneka yuko nubwo babifashe ibi bihano nyene ntabwo byazanye ikintu cy'impinduka. Intambara zarabandanije, abantu babandanije bapfa, n'imihari nka M23 FDLR yabandanije igwana. Leta rero ya Kinshasa ikaba yakomeje igendera saba ibihugu bitandukanye gufatira ibihano abategetsi b'u Rwanda, kandi isaba ibihugu guhagarika gutanga imfashanyo canke gushigikira u Rwanda, bagwagiriza yuko u Rwanda ariko ruriko rurashigikira umuhari wa M23. U Rwanda ruvuga yuko kwifatira inyungu zago n'ubufatanye mu iterambere rubifatanya n'ibihugu by'amahanga cyangwa ibihugu byo hanze bidatanga umuti ku kibazo gisanzwe giri hariya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe rero intambara zikomeje hariya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho M23 nkuko twagiye tubashikiriza yigaruriye igisagara ca Goma ndetse ni Bukavu. M23 uwo muhari ukaba ubandanya utera intambwe. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero yitegurira kugira igitero cyo kugira ngo bagaruze asanzwe harafashwe na M23, ikaba iterereza abanyagihugu bayo muri rusangi uburyo bwo gusahiriza abasirikare bari ku rugamba mu buseruko bw'ico gihugu nyene. Ako kamo rero kakaba katewe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta, akaba rero yanditse ikete ryasohowe ku wa 14 Ruhuma 2025. Uwo mushikiranganje akaba avuga yuko ikonte canke ikigega kizofasha muri ivyo bikorwa byamaze kugururwa mu mabanki atandukanye nk'iyitwa UBA canke ibanki yitwa Lao Bank, nayo nyene ku izina rya Fonds de Solidarité au FARDC. Rero akaba yahamagariye abanyagihugu n'amashyirahamwe atandukanye y'ico gihugu kwitabira ico gikorwa ku bushake bwabo
mu gushigikira igisirikare mu ntumbero yo gutuza umwansi ngo yavogereye igihugu aciye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hano mu Burundi rero nkuko twari twabibashikirije, impunzi zibandanya kuza ari nyinshi inyuma yuko umushikiranganje yatangaje yuko impunzi zirenga impunzi zababa ibihumbi 40 zashitse mu Burundi hariya mu ntara ya Rumonge. Abagera kuri 85 mu nibo bakiriwe kuri uyu wa 18 Ruhuma 2025 bahunziye intambara yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Dusanzwe twarababwiye yuko hari n'abapolisi barenga bashika 100 abamaze gushika hano mu Burundi bahunze iyi ntambara. Impunzi rero z'abanyekongo zigera kuri 85 zarakiriwe ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge, uzi yuko isanzwe hano rubibe na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari kuri uyu wa gatatu abo banyekongo bahunze intambara abaciye mu kiyaga Tanganyika. Abajeje intwaro bakabamenyesha ko impunzi zica zegeranirizwa mu kigo c'imfata kibanza kiri mu mutumba wa Mutambara muri zone Gatete mu kurindira ko baheza bakabajana mu makambi yagenewe kubakurikirana. Buramatari w'intara ya Rumonge akabasaba abatware gukomeza amanama y'umutekano no gukurikiranira hafi uruja n'uruza rw'ingenzi mu ntumbero yo kugira ngo babungabunge umutekano. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye burakeye yo kuri uyu wa gatanu, tubipfuriza kubandanya mugira ibihe vyiza aho muri hose. Amakuru arabandanya kuri Morning Burundi, naho ubutaha. Morning Burundi, uburundi burakeye.